Kur'uyu wagatandatu igenekerezo rya 10 Kigarama niho abagize umuhari rugamba uwo mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bagendeye irerero ry'impfuvyi Umusamariya w'imbabazi riri ku mutumba wa Buye Komine Mwumba intara ya Ngozi bakaba bari baje babazaniye agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa bitandukanye nk'ibiraya, ifu y'ibigori, isukari, umunyu, umuceri, ibiharage, amavuta, isoya n'ibindi hamwe rero n'isabune yo koga no kumesura. Uburongoye umuhari rugamba ku rwego rw'igihugu yamuremye Goreti yamenyesheje ko bashatse kubagaragariza umutima w'ubuntu n'urukundo ari na uranga rugamba ngo bongere babipfurize Noheri nziza. Ikintu cadushikanye ngaha cane n'ubuntu, twaje kugira ubuntu. Rero mama buntu agitegura irirerero, Imana yagiye iramufasha, yagiye iramurungikira abagira neza, ab'Imana yatoranije baza baramufasha kugira ngo bano bana bakure bameze neza. Muri abo bantu rero Imana yatoranije natwe rugamba twagiyemwo. Murumva yuko natwe Imana yadutoranije kugira ngo tuze turaraba bino bibondo. Uko 12 murabizi ngene kumeze, n'ukwezi twaronsemwo umukiza wacu. Ravye tuti hano hari abana batagira banyina wabo, tutireka tuze natwe tubazanire ako gasuguti, tubazanire ako gafanta, hanyuma nabo banezegwe nk'abana bafise abavyeyi. Ari naco gituma rero mubona twazanye n'amafanta menshi n'ibisuguti vyinshi kugira ngo Noheri izogere bagifise ivyo bafungura. Rero nagira ndabashimire umwe wese yitanga kugira ngo ibi bintu bikoreke. Kandi nagira nshimire cyane abadushigikira. Hariho abadushigikira bakadufata mu mugongo, nabo nyine ndabakengurukiye cyane, uwo mutima baze bawuhorane. Nayo umurongozi w'iryorerero Umusamariya w'imbabazi Francina Kineza yashimiye cyane abo rugamba kuri uwo mutima w'urukundo bama babagaragarije ngo igikorwa nk'ico kirashimwa n'Imana kandi ngo izokibahembera. Yabasabiye imigisha ku Mana, aca basaba kuzokwamana uwo mutima w'urukundo. Fashe kano kanya kugira ngo ndabashimire cyane, na cyane shime ku mutima w'urukundo mudahengeshanya kutwereka, kuko kuva iyi oroferina iryuguruwe muri abantu ba mbere mwatanguye kudushikako, mwatanguye kutwereka umutima w'urukundo. Ni kenshi mwabahaye ibyo kwambara, abandi murabigisha mu buryo buca nk'ubundi, mukabaha minervare, mukabaha impuzu za uniforme zo kujyana ku ishure. Rero kuva iyo oroferina itanguye muri abantu ba mbere mutigeze mudohoka ku gikorwa cy'urukundo mwiyemeje. Rero nanjye nagomba ndabatere intege, ndabashimira ko ibi bikorwa mukora si bikorwa byo gushimwa n'abantu gusa nkuko twe turiko turabishima, n'Imana ni gikorwa ishima, kuko ngaha muri ko mufasha impfuvyi kandi n'abarera abana nka bose n'abapfakazi. Rero muba mukoze igikorwa kidasanzwe, ni ijambo ry'Imana rishingira intahe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo idini nyakuri ritunganye imbere y'Imana ni ugufasha impfuvyi n'abapfakazi. Rero namwe ibikorwa mukora Imana izobibibukirako, nk'uko umurongozi yabivuze, ntabwo Imana izerengagiza ibikorwa nk'ibi. Muzobona ibagirira neza, kandi aho mukura uburyo bwo kwitanga Imana izohagwiza. Nico gituma ndabashimiye cyane, kuko mu byo mwatuzaniye byose ni iby'abana bakenera, kuko abana bakenera gufungura, bagakenera kunezerwa mu buryo buca nk'ubundi. Rero Imana ibahezagire cyane.